ndabaramutse nongere nabashimira abakozi ba Ivyacu TV aho muherereye canke mwiriwe bivanye naho murabiye ino video. Uno musi tugiye kuganira kuvyerekeye urukundo. Kuvuga gusa ndagukunda ntibiba bihagije, ahubwo ibikorwa nivyo biza bifasha kandi biza bigiye kimazi mu rukundo. Uno musi tugiye kuyaga kuvyerekeye ni igiki cyo kwereka koko yuko umukobwa agukunda vyanyavyo vy'ukuri. Utaragira subscribe kuri channel YouTube yacu nakanyakeza ko kubikora, uja munsi ya video hari ahantu handitse Ivyacu TV, imbere hari ahantu hatukura ucuvyondako hanyuma ukaca active notification kugira ngo utazacikwa n'inkuru nimwe. Ikintu ca mbere kitwereka yuko umukobwa koko agukunda nuko yibwiriza, ntabarindira yuko umuhungu aba ari wa mutelefona, ahubwo we nyene bibaye ngombwa arashobora kwandikira, ndetse abonye uwatwawe n'akazi akanagutelefona kugira ngo amenye uko umerewe. Atari ngombwa yuko wewe rero misi yose ari wewe wenyene utangura kuba wibwiriza ngo umwandikire. Ikindi kintu ca kabiri nuko umukobwa akubaha uko uri, mutunenge uba ufise ntaca gutererana, ahubwo akubaha muko uba uri, akarondera guhindura buke buke aho kuguta mu kaga canke se abonye ugize izindi ngorane ngo ace agutererana. Ikindi ca gatatu nuko ntagusaba ivyo udafise. Ni waba uri umukene canke ufise uburyo bubayabaye, arondera kugukunda muri ubwo buryo nyene, aho kugusaba ngo muje gutura ku kwezi mutarabona na satellite, mutarabona n'icogajuru canke se mutarabona n'ikigendajuru, ahubwo arondera kugukunda muri ubwo buryo buke uba ufise. Ikindi kigira kane, ntagira ishari. Ishari ntafuha akubonanye n'abandi, ahubwo abakwizera uko uba uri. Ivyo rero bikaba ari ikintu ngira kamaro. Akubonanye n'abandi ntaca aja hejuru ngo avuge, ahubwo we nyene ariyizera, ya confidence muri we, akavuga ati urankunda, nawe akaba agukunda. Kuko iyo hamaze kubamo ukwikekana byose urabona yuko biba bipfuye. Umukobwa rero agukunda vyanyavyo vy'ukuri, ntagira ishari ngo uriko uravugana n'abandi, ahubwo we nyene ariyizera yuko agukunda. Ikindi kigira kane nuko aba yirinda yuko mukora imibonano mpuzabitsina. Iki ni ikintu gikomeye kandi kiremereye mu rukundo, na cyane yuko abantu benshi muri no minsi usanga bakundanira kuri ico kintu, ariko umukobwa aba yifuza yuko koko muzobana, aba yirinda yuko mukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo utazofundurwa ka gaseke yakubikiye, ahubwo nyabona abashaka yuko urukundo rwanyu rukomera, mu gihe tuzi yuko iyo umaze kuba ubikoze hari ikintu kigabanuka kuba wizera. Iyo uramutse ubukoze hari ikintu kigabanuka, ndetse n'urukundo barugenda rugabanuka kubera mama mukoze ivyo bintu. Aba yanka rero yuko uwarura ubukiri ku ziko, ahubwo akubusaba yuko muwarindira kugira ngo muzoge nyene ibintu nyene icamwa nyene kimeze neza. Ariko ibi bivana n'urukundo. Rero ni wabona umukobwa ukora ivyo arivyo vyose akakwemera yuko munabikora mu bijamwo, uzomenye yuko uwo mukobwa ata rukundo ruhagije abagufitiye, ahubwo nyene abashaka umuha ivyo ushaka, hanyuma nawe agoye ikiguzi. Ndabashimire mwese mwashoboye kuba muraba ino video yacu, nizere yuko mwashoboye kumenya neza na neza umukobwa gukunda ibintu aba yifuza yuko mwogira. Ndabashimire, mugire subscribe na partage.